Mwiriwe neza canke mwaramutse bivanye naho muherereye bakunzi banje bo kw'iradiyo yanje canke ku rubuga rw'iwanje wa Kagoma Eri Dogita. Hama no munsi nabazaniye ibintu bikomeye cane mugira mubibone no munsi nazanye umuntu atwenza cane, namubonye kuri Mr King Office, aruko mbonye ko natwenza nawe mbuza ati reka nabazanire. Hariho abantu bafise ibibazo bakagira n'ibindi bibazo bitandukanye bituma bagwara ingwara zo kudatwenga, burya ni n'umuti tubazaniye. Namuzanye n'ubundi ngubu yoca bibwira, hama kaje na karibu. Namahoro namwe. Turashima Uwiteka. Hama rero Mutama, narumvise amajwi menshi uhindura ay'impene ngira n'ay'inkoko, muriko murakorana ikiganiro na Mr King hajya kuri Mr King Office hirya televiziyo. Hajya amajwi kweri bashobora kuyasubiramwo, bimeze gute? Canke ngira n'ibindi bintu yagize mu ntaje uwo yasubiramo nk'ubu nye turi kumwe? Yehewe nivyanisanzemwo n'ukuri. Eko n'ukuri. Sawa, tangura rero tubwire, uvuge nka rimwe nk'iry'impene hama kugira ngo twumve. Ndazi kwigana impene nyene ibyo ariko iravuga ntavyumva kandi nkabisubiramwo. Rana dufate nk'impene ntoyi ikiri umwana ivuga nko kuhema. Reka umva umugira gucyana. Ibari ntoyi nyene nk'umwagazi. Hama yikuze nayo? Ikuze nka nyina wayica ivuga nyene nk'uko iyihamagara. Hanyuma rero kakigenda bikavugana, hacamenya rero n'indi mpene iba iri mw'ishamba bahevye nyene, urumva nihatari. Barabihevye nyene ntakiri mw'ishamba, yabuze ivyatsi kagwaye n'inzoka, ubuda nyene bwavyimbye. Umva kari mw'ishamba kavuga nk'uko kubera nyene batahevye nkaho bataza kukaraba. Hacamenya rero n'indi mpene nyene ihaze. Impene ihaze? Imva harya ihaze impene nk'inkumi y'impene ikivuga nk'uko ibonye nyene batevye kuza kuyicura ikivuga nk'uko akaca bumva ko igomba gutaha. Nihataha ni kuvuga aho rero bigomba ko baza kuyicura bayicure kubera yihagiye kandi bukorofye. Ego hewe hanyuma nayo nkacamenya n'iri nyene iri kukiziriko cayifashe, kubera abantu nyene baguma ari hatari bataje kuyikurako kugira ngo bayumve baze kuyikurako. Ico baca bazivuga nk'uko kubera biri kukiziriko. Hanyuma baca baza kuyikurako ko kiziriko kubera ibiko iratabaza. Nihatari yiboshe dufate bayiziritse yenyene kubera yarishije iki. Nayo majwi dufate uzi ndazirindi zina ijwi kandi ndashobora kumenya nyene impene iriko iraresha. Kubera abantu bavuga ati ngo ndakubaze muga yose kwivuga ikizivura mu rurimi rwayo ivuga gutya ati ibonye nyene itevye ikacibwira ati hagarara ndakwibaritse mu rurimi rwayo, uzamva ivuga gutya ati nikacivuga ati ngo ndavyemeye. Bigaragara rero ko baba bariko ari kwa rya rubuga rwa Samuel Office, mwibaza ko yoba ariko ari mu ntazi yakoze. Ubu nagushikire nakwiboneye, abakunzi bacu n'abakunzi ba Samuel Office bategezwe kubibona, n'abandi bandi bariko bakurikirana. Ndumva ko nakwishikiriye ndakwiboneye. Ico gituma reka mane na some numvise ko nesagira. Turabone ko muhoga turi kumwe n'ukuri. Yari karesha ayandi majwi nayo uzi naya. Ayandi majwi ndazi kwigana nk'abazungu nyene bariko baratwenga. Nacamenya abantu baba mama
abantu bakuze nk'abavize batama b'imyaka 90 80 gutyo b'imyaka 40 abatwenga banyarutsa abatwenganye n'agahemo acameye no gutwengana kujya kwibice kujya kwa mama bakuze dushize ko amajwi makenyi kubera urabona ko n'umwanya uri kuragenda tugusanze ahantu uri kurarengana washizeho amajwi nk'abiri cyangwa 3 kugira ngo agenda yanyarutsa yanyarutse Dawadi harimo ko intwengo z'abazungu abazungu nyene babagabo batwenga nk'uku abo n'abazungu babagabo nacamenya rero n'indwi y'abatama imyaka 80 gushika 90 bajanye n'umba nk'uko batangiye gufatana umva twenga nk'uku uramjereje ndapfuye n'ukuri yemwe ukeremetse ngaha ikanumva ibintu bitagenda neza none biriko bigenda neza n'ukuri iyo uje ngaha ndaryoherwa urakoze n'ukuri iyo ni intwengo y'abatama bakuze imyaka 90 ngacamenya nyene n'abatwenga banyarutsa yariko batwenga nyine nyarutsa cyane atwenga nk'uku acamenya n'undi atwenga adashikana kubera umwari utashobora kumwumva atwenga nk'uku ngira abagwayi iyo bari kamera yi hama rero nizere ko igice ry'iwawe wosubiramwo kavuga ati reka ubwira abakunzi bawe bazobakurikirana n'abandi bakurikirana ijwi ry'iwawe vuga ati ijwi ry'iwanje original rimeze uku woshobora kurivuga hindura ijwi atari twari ko turavuga jese guhindura amajwi nyane inshuro nyinshi vuga rero ijwi ryawe original ijwi ry'iwanje ukuvuga ijwi ry'iwanje sanze nisanzemwo iryo giye iri ni ry'iwanje ataki nyuma ataki mugari ndashobora guhindura n'andi majwi mbe hajya kuzina abavyi bakwishwe bitwa nde izina ry'abavyeyi banyitanya ndwire nova mugari nindi banyitana iyo ngazi mirese nkesa batazira wamuzi icamamare igaragare ko si impano ikomeye cyane ndabizi impano ko ndazi kwigana sabiki bari kurakumviriza kugira ngo impano yawe izamuke twasaba nyine ko udufasha kuri byinshi kuko urabona ko impano itari bwagere kure bakayiduza kugira ngo umuntu nawe yaronke uburyo bwo kubaho n'ukuntu yotera imbere mu kubandanya no gushika imbere cyane nukuri yewe cyandazi kuvuranira amakuru muke wanyu vugisha ukuri nukuri yewe nukuri navyo kubesha birimo tangura mvuye njya mvuge mvuga n'indabiri isaha nisangahe twemeza abafana nisangahe no ni saa 6 reka turabisaca turaya ku matangazo tugeze ku isaha umushatsi inyota ibyatsi amasegonda ubwanwa karimo kwashkiza amatangazo yasigaye reka tubaze Gaspar Kareko yateguye neza atubwire idemido murakoze cyane tukaba tugeze ku isaha umushatsi inyota ibyatsi amasegonda ubwanwa ukarimo kwashkiza amatangazo yasigaye umuryango wa Mukeke uramenyesheje inshuti n'abagenzi ko Mukeke yawe nisanya ry'urusenga hagati muri Tanganyika ukabagire ko bitaba Imana bakawujanye mu ruhukiro bwo mu gikoni mugihe bagabisha amasifuri y'amasana nabiko bwo muri komini Kabati ko ifurwa ryo teza kubera mu itongo ryo kwa Muhogo kubera iyo nzatamwe yaheruka kuyicamwo mugihe bagabisha rurimi n'amenyo bo muri komini Kabati uko ifurwa ryiwe rizobera itungo ryo kwa Muhogo bagasaba ko rumwe namenye vucika baratema abatwaye ikiziga nibaze bahandwe n'amahwa abo bizyo tangazo bose Imana ibahezagire umuryango wa Muceri uramenyesheje inshuti n'abagenzi ko giraga itavye muremyi ayo nisanganya y'inkono cyane kamenyeshejwe masana biko bo muri komini Kabati ko ifurwa ryo riza kubera mu Kinwa ibise kumusabira ikaza kuba sasta ku meza abo bizyo tangazo bose Imana ibahezagire
abagize imisiri miramwo ngo maragarazi ibimwe byakaba byarwaye nka byose biturutse ku mvura nyinshi igize imisigwa irimo igihuzi isegenya hamwe n'urubura bikaba byahitanye amazu atari make ngaha anye mu Kiganda inyabiganda hamwe mu Giswahili kuduga imuzi ayo mazu akaba yaragurutse aya mazu arimo ibyari byimba byashika 100 ibyo byari bikaba byarimo ibyana byazo byaruka kuvuka mu kwezi k'umunani ku itariki 7 bikaba byatwaye nka byose umukuru w'imbere yatangaza asaba yuko wotora ikiziga c'umwana w'imbeba yogishikana ku soko nkuru imuzi ariko wa Mungu agashimwe kiyo nako kakaba gategekanijwe. None ndakubaze nyakugira Imana ushobora kuba ivyo bintu n'ibiri mu mutwe cankwe nibiba byanditse nyine mara igihe babiteguye navyisanzemo erega sindaheza bandanya amatangazo bandanya ntatako reka bandanya rero nge mvuga amakuru nayo tugeze ku isaha mikate y'iminota amabeni amasegonda igitumbura ukaba n'umwanya kubashikiriza incamake mu Kirundi amakuru ageze incamake yareka duhere kubijanye n'umutekano mu gihugu cyo munda umutekano yarahungabanye cyane bimwe bikomeye ari byategwa amabombe n'amasase igihe cy'isaha 3 z'ijoro amabambe vyinshi bikaba vyaruhukiye ku kirimba c'umukuru w'igihugu nyakubahwa Mutima yaragerageje uburyo bwose arahaguruka ikirimba ciwe arahunga aja mu Kibundo ariko niyicaye mbya telefone na mugenzi we minisitiri wo kwivuna basi mushishito ati nyabona aze anyaruke amutabare akiri kare mushishito byumvise yaguye mu gahundwe mugahita ngabo nk'inya gaje kurimba kuraba ivyo ari byo bakabaza ntatu mu kumwotsi amabombe n'amasasu ari byo bihavugirwa ati nyamuna twazanye inguvu ntidusubira makongeza inguvu bageze mu kebage kongeza igisirikare bakabahuriye n'abaroberi bashika 10 bakoreze bombe n'amasasu kurimba c'umukuru w'igihugu yakubawa Mutima atabaroberi banyagara nk'uburo rikadoheshe gatoyi ati nayo handi ho botumena umutwe bande ko amasasu agabanuka yatiyongerekana mugihe baca bahitamo gutelefona abasoda bahanze ati munyarike mutabari igihugu c'umuda catwekera ati n'umukuru w'igihugu nkeka bamufashe twa telefone duce ku telefone zose tempo econet Leona ona mob ndetse na limitere akaba atigeza dukoma nishwashwa abasoda banze bavyumvise n'ivyaci nkokora mugira cajungika mukuru iperereza mushikana y'Bugari wana akabasanzwe ajejwe itohoza ryo munda yacamanukana ibarabara manuka yepfo kwa Muhogo ho havugira ibisase bikebeke ariko ntiyorohewe yaciye avuga yuko ikibombe kimwe caciye kigwa hepfo yiwe ati nyabona ati asayanje aruze ayacirana yamira acadugana iryo barabara duga kumuji mukuru wa maha abonye binaniranye asanga abo bari batatu barasafukamye atukuba barakura babaze gutondekara gutaraza ati jonda za matozo y'igihugu cyo munda aho yacayirukana ubwo nyene n'inguvu n'ubwo babwishi angira muri Afrika y'Epfo ku muguru acaduga gutanga inkuru mu basoda bagenzi we abasoda banze bavyumvise bacavuga ati igihugu cyo munda tugikunda cadufitana imigenderanire myiza ico twokora nuko gitabara hakiri kare abacarunika inwaza ngabo nkuru muri bazi bihangana bazogwana intambara yose no hejuru baze gutabara ico gihugu cyo munda wa mbere banungitse kinine wa kabiri Abendazore ugatatu Kofenekore arubatse mu ndira batangura ubuhinga bwabo mu kugira ibitero bize ivyo no mvuka cyane n'inguvu bigira ngo imwe bigira ngo n'amabombe n'amasasu bacibaterayo bafashe inkozi z'ikimizi 3 zasambishijwe imwe itatenia indi amibe indi ancrystome izo zikazi ko zibarizwa mu biro bikuru by'inyamirama mingi polisi kuri komisariya igihugu cyo munda nyene bashinze amategeko hamba iko habaye couvre-feu ata muntu numwe ari kuri gutembera igice 12 z'umugoroba gusa izi 12 zo mu gatondo ariko rero bakabaciye babaza nimba ko Mikidash asanzwe ngo akarere ubona wereka mu mwumvirize murakoze cyane ini wacu ntibyoroshe sagaseseshwa rumuri nukuri biragoye abantu babyutse bahunga nka bose inkoko mu kwaha utwana ku rutugu intunduguma ku mutwe impene bayobora n'inka byari bigoye cyane gushika isanaho amabombe n'amasasu tukatubyumvira ku mutumba wa Masogi acira bazabura amatara na gitabazi asanzwe ngo akarere ubona reka mu mwumvirize nkuko mwavyumvise mu gitondo abantu beshi bace batangura kuhunga abandi nabatini twota uingo bace batangura kurara ku marondo ati byo babonye sibike mugavuga ko bo barabonye abantu beshi bapfuye abaroberi babacucamacamana ngaho mu ijoro kugira ntibababone bagiye kubahamba mu kazu kasugu iryo teko nigere bwasohoke ryo gufata umuntu twe wapfuye kuko keshe bari kwagabana mu cafu mwico gisagara cyo munda tugeze ku isaha umela iminota amashaka amasegonda uburo ukaba rumanya kubashikiriza amakuru yo hanze kwa Rwanda yere mu gihugu kibanyi cyo muri Kongo hari ingwara yahadutse n'ubugesera yari mu ngurube ngureze muri Kongo zikwe nka zose ndetse niyo zihuye zirasomana ku munwa bagabisha mu gihugu cy'i Burundi kwiye ngwara amaze kwicara iwabo ati roho yahereye mu abantu benshi mu Burundi barabonekana cyane ko bagwaye ngwara atikoreshe muri bo iyo amanitse bucimbura ku mucemo wa Tanganyika ati bahuriye yo mukuramukanya barasomana ku munwa gatatu ingureze muri Kongo bakabandikiwe niyo ngwara